Ico kiraro giteye amakenga abanyagihugu bo mu Kamesa gihuza amakartier ya Kamesa na Kinanira yose yo muri zone ya Musaga komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Abo banyagihugu bavuga ko naho ishengero rya Pantecote ryari ryagize akigoro ko gusubiramwo kubaka ico kiraro, impinga ngo iracari ndende kuko imbaho zakoreshejwe zisaza n'ingoga, ibiheza bigashira mu kaga ubuzima bw'abagicako. Abo banyagihugu basaba rero ko ico kiraro cosanurwa vyihuta ibintu bitarayangara. Twebwe abanyagihugu ngaha mu Kamesa turasavye leta idukorere iki kiraro kuko kirazwita abantu benshi, nta mwaka uhera hataguyeyo umuntu. Nk'ubu haraye haguyeyo umupfasoni ariko arengana avuye kudandaza kw'isoko ku Musaga. Vyabaye kuwa mbere hirya y'ejo Bignevere top mukuru yapfuye n'ahantu harehare gose, ahenshi niho baca kira hano hari imanga ndende ipima hafi metero 30 zo kuja kuzimu, hejuru ikozwe n'imbaho zishirwaho n'ishengero rya Pantecote naryo nyene rirarengerwa kuko zisaza n'ingoga, imbaho zihura n'izuba zigahura n'imvura. Ibiteye isanganya rero ni ubusaza bw'izo mbaho, hakongerako umwijima n'itara bari bashizeho aba Pantecote ubu ntarikihari. Kuri ivyo mu ruganda rwa RPA twarondeye Manyusi Niyokindi arongoye zone Musaga ariko akaba ataco yashimye gushikiriza.